wa gatatu igenekerezo ry'indwi Gitugutu umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Emmanuel Sinzohagera yarakiriye uwuserukira igihugu ca Kenya mu Burundi Nyakwubahwa Kenneth Vitisia mu nyubakwa z'Inama Nkenguzamateka i Gitega. Mu nyuma y'uwo mubonano Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yamenyesheje ko uwuserukira igihugu ca Kenya mu Burundi yari amuzaniye ubutumwa bwa mugenziwe Nyakwubahwa Umukuru w'Inama Nkenguzamateka y'igihugu ca Kenya bwo kumukeza ku mabanga aheruka gushingwa. Abo bategetsi bose barashima imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu ca Kenya n'u Burundi, bakanipfuza kubandanya bayikomeza ku neza bene gihugu baserukira. Kwari kuza kudukeza kandi akaba yari yanatumwe na Nyakubahwa cane asanzwe arongoye Inama Nkenguzamateka y'igihugu ca Kenya, aho yaturunkiye ubutumwa bwo kudukeza ku bwana mabanga mashasha duherutse kuronka, kandi yifuza yuko imigenderanire yasanzwe hagati y'izi nzego uko ari zibiri yobandanya. Kigira kabiri kwari ukuvugana imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri ingene twokomeza, na cane cane uko zino nzego zacu zibiri zofashanya mu ntumbero yo kugira ngo abarundi hamwe n'abakenya babeho by'ukuri neza amahoro n'umutekano, bashobore gushigikirwa n'inzego zabitorewe n'abene gihugu. Ahanini vyari ivyo bibiri vya mugenza, natwe twamwemereye yuko by'ukuri tugiye kuraba ingene twotunganya urugendo kugira ngo tugende nkuko yabidusavye, kugenda kumuramutsa hanyuma dushikare kuganira cane ingene twokomeza ubucuti buri hagati ya bino bihugu byacu bibiri, ariko na cane cane ubucuti buri hagati ya zino nzego nkenguzamateka haba mu gihugu cyacu Burundi no mu gihugu ca Kenya.